Burundi je guha umubonano umuhuzabikorwa w'ibisata vyegamiye ishirahamwe mpuzamakungu bikorana mu gihugu cacu Burundi, akaba ari umuhuzabikorwa aherutse kugenwa muri ayo mabanga n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri kuno kwezi kwa kane guheze. Nkuko rero ari mushasha muri ayo mabanga hano mu gihugu cacu Burundi, yaraje kugira ngo aganira na nyakubahwa umushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi uhagarariye urwego nshingwabikorwa kugira ngo baganire ibikorwa ivyo bisata vyegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU bisanzwe biriko birarangurira hano mu gihugu cacu Burundi, hamwe mbere no kubandanya yemeza ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU yiyemeje kubandanya rishigikira igihugu cacu Burundi haba mu bikorwa vy'iterambere haba no mu vyo ubutabazi, aho yavuze yuko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ribicishije kuri ivyo bisata bisanzwe bikorana mu gihugu cacu Burundi bisanzwe biryegukira ko yiyemeje kubandanya rishigikira igihugu cacu Burundi gisunze ya mbono kazoza y'igihugu c'u Burundi cifashe mu mwaka wa 2040 kandi giteye imbere mu mwaka wa 2060. Yagarutse cyane cyane kuri bitwokuvuga ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka mbi zavyo. Yavuze yuko atari Burundi gusa ubiravye muri no myaka haba mu Burundi haba no mu karere hari ihindagurika ry'ibihe tarimwe mu bihugu. Aravuga ko twebwe bigaragara ko ihindagurika ry'ibihe ryatumye haba umwuzurira, eka mbere haba n'isitagurika ry'imisozi. Anavuga ko naho ahandi naho haba ihindagurika ry'ibihe ritewe n'uruzuba. Acaravuga rero yuko ihindagurika ry'ibihe aho rigeze atawe risiga inyuma. Yanavuze garusa cyane ku vyo bamaze gukora cyane cyane haba muri wa mwuzurira watera mu Gatumba, muri ca gukorwa co kwimura irya miryango barya abantu basanzwe bahaba uno munsi bigaragara ko batoshobora kubandanya bahaba. Nyakubahwa umushikanganje wa mbere yakengurutse arakenguruka uwo mubonano, arashima cyane gufashanya gusanzwe kuri hagati y'u Burundi n'ivyo bisata mpuzamakungu vyegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU muzi kandi ko n'u Burundi busanzwe ari igihugu kimwe mu birigize. No kuvuga rero ko iryo shirahamwe mpuzamakungu ONU ari iry'u Burundi, naco gituma yashimye yuko kw'izina rya leta no kw'izina ry'abarundi akenguruka ivyo bikorwa bitandukanye ayo mashirahamwe adasiba gufashisha Uburundi maze agaheza agashikira bene gihugu mu bikorwa bitandukanye haba muri ivyo vy'iterambere akaba no mu vyo ubutabazi. Rero yashimye uwo mubonano wa mbere agira ati turakenguruka kandi turizeye yuko ivyo muzokora muje gukora mu ngata, muje kubandaniriza aho uwo mukoreye mu ngata yaragejeje. Naho rero bakaba basoze umubonano wabo bashimangira ko bagiye kubandanya bavugana mu ntumbere yo kubandanya kuri rya hangiro kugira ngo Uburundi bube igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kandi bube igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Munyuma yaho nyakubahwa umushikanganje wa mbere yahaye umubonano kandi ubusanzwe ahagarariye hano mu gihugu cacu Burundi ikiga mpuzamakungu FMI. Nkuko mubizi hasanzwe hari ugufashanya hagati y'ico gihugu n'u Burundi kuva kera, biramaze igihe kinini. Ico kigega mpuzamakungu FMI gisanzwe gifasha u Burundi haba mu vy'ubutunzi haba mu vy'iterambere mu gutanga uburyo, eka mbere kiranafasha n'u Burundi haba mu vyo gutanga abahinga kugira ngo baze bafashe leta haba mu nteguro haba mbere no mu irangurwa ry'imigambi itandukanye. Uno munsi rero uyo oye ahagarariye ikiga c'isi yose FMI yaraje ari kumwe n'umugwi w'abahinga wari umaze indwi zirenga zibiri hano mu gihugu cacu Burundi uri gukorana n'abahinga b'u Burundi kugira ngo bafashe u Burundi cyane cyane mu bisata bitunganya by'ubutunzi hamwe n'intwaro ibereye. Abo bahinga rero bari baje gushikiriza ico cegeranyo nyakubahwa umushikanganje wa mbere nk'urongoye urwego nshingwabikorwa, aho bagarutse ku bitari bike biri muri ico cegeranyo. Baravuga yuko bashima
intambwe igihugu cacu c'u Burundi kigezeko, haba mu vyo bise reforme macroeconomique ziriko zigeragezwa gushirwa mu ngiro, haba mbere no gutunganya bwa buryo bw'igihugu PTBA bisunze uburyo n'imigambi. Iyo mugwi rero waheze kandi urereka na nyakubahwa mushikanganje wa mbere uratanga intumbero ico twokwita les propositions uko babona ko bobandanya bisuganya kugira ngo Uburundi bushe kuri ryahangiro bwipfuza gushikako igihugu cifashe mu mwaka 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Uyo rero ahagarariye urwego nshingwabikorwa nyakubahwa mushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi yakengurutse cyane, arakenguruka ico cegeranyo, aravuga ko abo bahinga baje mu gihugu cacu Burundi basabwe na leta y'u Burundi, nkuko kandi ico giga mpuzamakungu FM cari cavyemeye ko cofasha muco bita appui technique. Caravuga rero yuko ico cegeranyo bacakiriye, none ko leta igiye kugikorerako kugira ngo irabe ivyo vyiyumviro vy'abahinga, kandi twavuga ko ivyiyumviro vy'abahinga bibanke y'isi yose FM gusa, ni ivyiyumviro vy'abahinga harimo n'abarundi, kuko n'icegeranyo abo bahinga bishamo mpuzamakungu FM bakoranye n'abahinga b'u Burundi. Rero bavuze yuko leta igiye kuraba ico cegeranyo hanyuma izoheze irabe kugira ngo ryaterambere twifuza turishikire. Akaba mbere yanasavye yuko ati turabakengurukiye kandi ntitwovuga ko muhejeje, nanyu tuzobikora ko musubire muze muduterere ivyiyumviro nk'ibi bidushikana kwiterambere twifuza. Radio television RTBB ni ryiza ry'Uburundi.